burya amahera abarundi barayafise ndetse na leta yafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Uganira ikibazo akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara cyangwa kubaka inzu nziza ni vyiza cyane, kubaka inzu zigeretse ni vyiza cyane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo mwese benshi bari ngaha nimwe tuvuga tuti gukoresha amahera. Inzu ko mbona ari dutwara amahera cyane, uyubatse ugomba kwivyaza umusaruro, ugane hari ikibazo. Turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi, mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo maizine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko twoyabaha bakayarima, ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu. Novuga ya mahera basaba bimwe bita ama intérêt muri banki kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiyo cyangwa uwo mutahe yabanje kuvyaza umusaruro. Cyangwa nk'ibi bitungwa biva hanze, murabona ko hari n'igihe nk'inka canke impene ziva hanze yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagise bitanze. Abazoshobora kuronka uwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa ku nka 200. Ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu zoba nkwinjije nka 200. Uyo rero tuzonka ubwo burusho ingurube 500 uko zo zizimbuka n'ingoga, impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu 300. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramo na leta. Yako bamushikira kandi navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abe yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabi vy'amatongo, bamwe ngo vya commission foncière, navuze nti bazohore bagira retraite bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe nabo muri ministère bagenda batanze inyishu. Kiretse gutanga inyishu hari ivyo bashobora kuvuga bati kirabura, iki ntikiraboneka, iki kiza mugabo wasavye koko aronka inyishu hakiri kare. Turacari novuga mu gikoroni c'imbuto, uko niba imbuto dutera ziva hanze cyane z'ibigori no kuvuga nta kwikubwira kwavyo turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikubwira. Naho nyene twaravuze ubu burusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu. Abakeneye bazisabe tuzibahe, tugiranira ayo masezerano mugabo tubone bitya bigo byo kugwiriza mu imbuto byose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiranye. Harura rero aya ma etage yose aya adafise icakora, ayafise icakora ni sawa gose n'ubutungane. Aya adafise icakora yaba yose yari amaferme, yaba yari amasantere somance, yaba yari mizinga y'inzuki iri ku misozi, yaba yari amahegitari y'ibiti biri ku misozi. Bya bindi tuvuga duti igihugu c'amata n'ubuki, ntituba dufise umusesekara w'amata n'ubuki. Kuja gukoresha ikintu co hanze ni bimwe bavuga bati wabuze ukugira, ni exception.
naho nyene uca wiruka ati mbega igenda ndiko ndakuranze mu mwaka umwe canke ibiri canke itatu sinoba ndacikorera ngaho. Leta yarafashe iya mbere kandi irakora cyane kugira ishobore gushigikira cyane biboneka iki gisata c'uburimyi cyane cyane ndetse n'ubworozi. Murazi yuko fumi imbura leta itangamo ibice birenga 66%. Fumi bagara irenga mu bice 60%. Fumi totahaza iretangamo ibice birenga 60%. Ibi bita ishwagara itangamo ibice birenga 78%. Izi mbuto z'ibigori leta itangamo ibice 40%. Umwene gihugu agatanga ayasigaye. Murumva ko leta ishiramo umutahe munini cyane. Tubona yuko umwimbu utera wiyongera ugereranije no mu bihe vyahera. Mugabo rero twarabonyemo agahaze muri ico gisata. Tuca turiyumvira duti none twofasha iki? Agahaze nakahe? Agahaze niyo biriko biraza buke buke nkuko naherutse ndabivuga. Agahaze kahari nuko bene imitahe abafise uburyo iyo mitahe baheza ngo baze bayishire gukora mw'isi nayo ariho ava ubutunzi. Burya ico ni kibazo gikomeye cyane. Ufise amahera waho ngaha n'abatari bo ngaha hagufi barahatemberera cyane. Ubona ko aronse amahera avuga ati ngire gute nubake inzu, siko gaye ngure imodokari nziza, ngire imangazine nziza. Mugabo ni bake mu banyamitahe biyumvira bati mbega inze kurima isi kugira shobore kuronka umwimbu ndonke mubisanzwe mvyara amahera mvyara ubutunzi. Si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa ya mahera inze kugira novuga ikigo ciyororero gikomeye, si benshi bavyiyumvira. Mbega profisa mahera inze shinge ihinguriro rishobora guhingura ibirimwa canke ibiva mu bworozi kugira nzoshobore kubishora haciye umwanya munini ntabiduga cy'agaciro canke ndetse ndabishore no hanze. Burya mu bantu bafise amahera menshi si benshi babigira. Kwiyumvira uti reka sabe ko leta ifise umusozi uri kw'ibiti vyinshi, sabe hegitari 5, 6, 10 gende shiremwo imizinga y'ibitiba nk'igihumbi kugira norora ubuki, ntawe uvyiyumvira. Amahera rero tukaca tuyashira mu bintu novuga bitavyara ubutunzi. Burya amahera abarundi barayafise ndetse na leta yarafise. Ikibazo ni ayo mahera akora gute? Ugane bari kibazo akora gute? Ndabaye nk'akarorero, kubaka mu bisagara canke kubaka inzu nziza ni vyiza cyane. Kubaka inzu zigeretse ni vyiza cyane kugira dushobore gusigaza ahazorimwa. Mugabo mwese benshi bari ngaha numwe tuvuga tuti gukoresha amahera. Inzu ko mbona ari zitwara amahera cyane, uyubatse ugomba kubivyaza umusaruro, ugane hari ikibazo. Ubwo ayo mahera yawe
dushobora kuyubakisha inzu kumbura itariko irazana umusaruro muri uno mwanya, kumbure ntiwari kubura yakoresha ibindi ukazorimbira igihe uzoyikenera uvuga ati ngo ndayivyaza umusaruro akaba ari uco yubaka. Ko turazi yuko hari amazu menshi kandi yatwaye amahera menshi, n'abantu mbere basanga mu nyuma barakenye kubera bubatse inzu nini cyane ataniyo bariko barakoresha. Ni vyiza kubaka mu novuga ama etage uko kugira tugabanye aho tusigaze isindimwe, mugabo tuyubake tuyakeneye. Rero twaciye rero twiyumvira duti reka dusubire tugire iyindi ntambwe nini, turabe yuko aba bantu bafise uburyo koko bogira ko gatima bakazana imitahe yabo mu burimyi, mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo maizine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko oyabaha bakayarima, ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu novuga yamahera basaba ibintu bita ama intérêt muri banki kugira abanze novuga aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiwe cyangwa uwo mutahe yabanje kuwuvyaza umusaruro. Turavuga kandi yuko nk'ivyo bazoba bakuye hanze kuvyaza umusaruro, kurima cyangwa ari nk'ibi bitungwa biva hanze, murabona ko ari n'igihe nk'inka cyangwa impene ziva hanze, yuko naho nyene bazoheza bakavyinjiza atamutagise bitanze, kugira koko turabe yuko abantu baba bafise uburyo b'abanyamitahe baze nabo bashiremwo imitahe, tugwize koko umwimbu yaba mu burimyi, mu bworozi ndetse no mu bisata vy'amahinguriro. Rero twace tuvuga duti abazoshobora kuronka ubwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa ku nka 200. Ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere no wa kabiri no wa gatatu zoba nkwinjije inka 200. Uyo rero tuzonka ubwo burusho ingurube 500 uko zo zizimbuka n'ingoga, impene 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu 300. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramo na leta, kugira ntahave yibaza ngo twarimuhaye burundu, amenye yuko ari ntizo, kandi ndetse azohora azaratanga na bimwe tuvuga twita amarodovance ku mwaka yarashinzwe. Rero no kwemera kandi ivyo yashize mu novuga mu mugambi yuko azobikurikiza, uko atabikurikije tuzoca tuhamaka twahunze. Ayo masezerano rero wanashima yaramaze gutegurwa, yarahejeje gutegurwa, novuga amasezerano y'imyitegererezo, novuga ni contrat type zirahari, kugira umuntu asavye ivyirirwa biranagorana, we azana ico gitabo c'umugambi kimwe twita plan d'affaires, tukaca turaba ko bikwiye naryo tongo yasavye ko rihari kandi ataco ririko rirakora atabandi baririmo, tukaca tubimuha kuko twaratanze na novuga n'intumbero yuko atawosubira gusaba ngo amara ukwezi bataramuha inyishu. Rero mbere nababwiye nti nyako bamushikira kandi navuze nti indwi zibiri umuntu asavye abe yamaze kuronka inyishu. Aba bavuga ngo bamwe ngo barabi vy'amatongo, bamwe ngo vya commission foncière, navuze nti bazohore bagira retraite
bamara indwi amadosiye yose aje bayigira hamwe n'abo muri ministeri bagenda batanze inyishu. Kiretse gutanga inyishu hari ibyo bashobora kuvuga bati kirabura, iki kiraboneka, iki kiza mugabo wasavye koko aronka inyishu hakiri kare, kuko murazi ko hariho n'ivyamara umwaka n'imyaka ibiri n'ibitakara byashika bigataka. Rero niyo numero twafashe kugira dushobore gufasha muri iki gisata. Ikindi twaciye tujamwo mpamvu y'ibi by'ibitungwa, murabona ko imbuto yabivuze ubushiranganje nokuri turacari novuga mu gikoroni cy'imbuto, uko niba imbuto dutera ziva hanze cyane z'ibigori no kuvuga nta kwikukira kwaje turaba. Rero dutegereza gukora ukuntu twikukira. Naho nyene twaravuze uburusho bimwe twita aho kugwiriza imbuto les centres semenciers zose zo mu gihugu, abakeneye bazisabe tuzibahe, tugiranira ayo masezerano mugabo tubone bijya bigo byo kugwiriza mu imbuto byose biriko birakorerwamo n'abarundi kandi bivanye n'amasezerano twagiranye, kugira koko izi mbuto nidusubire kuza tuzikura hanze zongera zidutwara novuga amahera mvamakungu, na cyane yuko munsi ko iyo tutariko turimbura vyinshi ngo dushora tugakura hanze vyinshi turabigarukako navyo turaza kubivugako, murazi yuko ariho bica bitera ibibazo. Nabo rero nabo nyene amasantre semencier mu gihugu arahari atari make, turafise liste uyikeneye ashiremo imitaha yisabe akore. Imisozi y'u Burundi ya leta cyane murabona yuko myinshi barahungabanya ibidukikije, baraca ibiti, hariho naho bayiturira n'ibindi. Nayo nyene twaravuze duti umuntu agomba gutera ibiti ku misozi nasabe niba ari hegitari 10, niba ari hegitari 20, niba ari hegitari 30, atera ivyo biti na nyene tugiranira kontra kugira tutosanga iyi misozi yose y'igihugu izobe yambaye ibiti, uko ivya leta nivyo ni vyiza mugabo hari igihe bitagungwa cyane. Bavuze duti reka rero dushiremo n'abaprive gutyo bazoheza vyarivyo vyose igitara ufise igitara c'hegitari 10 nawe ntawe uzokiguturira nari ico wawe niyo zo barongoza banaye bashizo urugicire nimwaba muri abantu 20-30 mwiharije umusozi wose, umwe yafise hegitari 10 undi 5 undi 8 undi 10 undi 20, muzoshiramo imiciro koko muhabungabunge, ahari ubutunzi bwawe niho haba hari n'umutima wawe. Ivyo rero bizoca bijana no gushira imitahe mu vy'inzuki. Saba ku musozi ubona harimo ibiti bikwiye, uvuga uti je ndashize umutahe mu vy'inzuki, ndafise ibitiba 1000, naragaye ibintu ukoresha igitiba gusa cyangwa umuzinga bivana n'akarere umuntu avamo, ukacushira hejuru ukacurindira yuko zitaha, ariko uwo mutahe ni munini cyangwa iyo projet nini. Iyumvire yaba imisozi yose y'igihugu yarimwo abantu nk'ibitiba, umafise ibitiba 1000, undi afise ibitiba 500, undi afise ibitiba 400, undi afise ibitiba 100, undi afise ibitiba 50, umwe wese mu byashoboye kugira. Mwibaza yuko tutokwexporta ubuki kandi ugasanga ni bwishi cyane. Cyo cyose mbijeje kuvuga mwumvise yuko samahera menshi cyane, uko amahera abarundi barayafise yo gukora ivyo vyonyene twabikoze neza. Bishize mutahe mu bworozi, bishize mutahe mu vy'imbuto, amasantre semencier yose ariko arimo akagwirizwamo imbuto.
imirima yose yo mu myaba imera yose iriko harimo iyirimo amaferume 1000 no inka 1000 inka 200 inka 300 inka 500 ku misozi hose twahateye ibiti umwe mu byashoboye utera hegitari utera zitatu urumva n'abarundi bose bashobora kugira ubwo buryo bushobora gukora ivyo bintu. Ku misozi yose hari ubuki, hari imizinga y'ubuki, aho nari twaje gutera none ivyo umva arico bisaba kinini nabaha rero kugira mubone yuko atakigoye ko kirimo ari kuvyiyumvira gusa ukuntu bikorwa. Urazi yuko ivyo byose mvuze atamustahe wa nivo imwe ya etage nyine zisanzwe ubaka muri parcelle ya are 4 cyangwa 5 nta ntibisaba umutahe wa nivo imwe tabeshe none kaye cyangwa dufate basi byagoranye zibiri none rero harabura rero yaba reka twebwe amahera tuyarabira kubera ubu bose bagomba kubaka tuyarabira mu mazu yubaka niho tubona amahera kariho mu Burundi. Harura rero aya maetage yose aya adafise icakora ayafise icakora ni sawa gose n'ubutungane aya adafise icakora yaba yose yari amaferu yaba yari amasantere somance yaba yari imizinga y'inzuki iri ku misozi yaba yari amahegitari y'ibiti biri ku misozi bya bindi tuvuga duti igihugu c'amata n'ubuki tuba dufise umusesekara w'amata n'ubuki tuba dufise umusesekara w'amata n'ubuki shatse kuvuga iki hari nkungahi Bujumbura hari abantu usanga bafise etaje 4 cyangwa 5 kandi babamo n'umugore n'umwana aho uriya nivo imwe usanga ariyo babamo hari indi famille babamo n'imitsiri ikazikwira kweli bonze famille nyinshi usanga abantu benshi ari abantu 10 cyangwa 12 none ini nivo zibiri bonze bamukazishobora ko nyinshi usanga harimo ibyumba 4 munsi n'ibindi 4 bikurikira kenshi ziga usanga bamoro 3 4 5 harimo amaniva amwe batabana ni byiza kubaka etaje kuko tuzodugagira fondation ndetse ni ya 30 ubucumu rubaka zibiri ukoresha izo zindi nazo zibiri kandi mahera wawe yafise genda ugire ferme genda ugire centre somance genda ugire igitara ku musozi twara yo mahera yajane ku musozi ugire ibitiba 1000 uyabyaza umusaruro uko kenshi ibintu n'ibituka mu by'amadolari ngo byabuze mwibaza ni kubera iki nuko twebwe dukenera ibintu byinshi hanze tuza guteza imbere ama entreprise yo hanze kugera kuri pare nk'ibi byose tukura hanze menya yuko uri guteza imbere entreprise yo hanze kuja gukoresha ikintu cyo hanze ni bimwe bavuga bati wabuze ukugira ni exception naho nyene uca wirukati mbega igende ko ndakura hanze mu mwaka umwe canke 2 canke 3 sinoba ndacikorera ngaho tugeze kuri canke n'amahinguriro mu bisanzwe kirazira gukonsoma ikintu cyo hanze gisanzwe kiri ngaha mu Burundi aha twari mu by'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije rero nico gituma twafite duteka tubahamagare ubahwa mwese aha muri ndongozi murabanyamitahe ni mwebwe muja kumobiliza iwanyu mu ntuzenya mu mazone mu makomune ndetse no mu ntara na mwebwe nyene ushobora kuba afise ico afise uvuga ati jewe kandi nta n'umwe adafise ico ashoboye ngaho ndabona mwese murabishoboye nabona niba n'ibiti 10 basi none umurundi wese afise ibiti 10 nende umva ko igihugu cyose cyo wari ubuki gusa dufata umurundi wese afise ibiti 10
nivyo umurundi wese afise yafashe umusozi niba ari hegitari canke nusu y'hegitari canke icaka n'hegitari hateye ibiti abikingiye none igihugu cyose nikica kibica ibiti ya misozi yose n'ibindi twatwiyumviriye igihe twategura bije integuro y'amafaranga azokora no mwaka yuko no mwaka twaranayashize muri bije yuko no mwaka umwe n'imiburiburi ikomine yose irondera umuntu umwe yiyemera umwe gusa ko ari 42 umwe ashinge iyo ferume y'inka amajana 2 twavuga tuno mwaka tugira iferume 42 uno mwaka ugiye kuraba muri iki gihugu tubaza ngo iferume zoshika 20 ziko amajana 2 none no kubura amahera kwe none abayataje yo kaduka none no kubura amahera arahari sa no kuyakoresha ibitavyanze umusaruro none cyane ikomine nzima uno munsi zaragutse dufate nka ntaha cyane mukaza ubu umuntu umwe yiyemera ati genda shinze ferume y'inka amajana 2 no butunzi bafise no mwaka basi n'imiguriguri tugire 40 ferume uwundi mwaka kumbere ko bazoba babimenyereye tuje tugire 82 zibiri par commune ariko bigira imyaka 3 twamaze ko igihugu c'amata nazanyama mu kwango ziraduze ahubwo dusigara tuze exporta ziduhaye amadolari burya ikibazo amahera mu gihugu arahari ni ikibazo n'ukuntu akoreshwa